turabaramukije ndi kumwe na Olivier Hakizimana nk'abandi Nathalie Nyamoya tumaze iminsi tuko turaganira ku byerekeye abavyeyi bafise amatampo hamwe n'abana babo imbere ko mbandanya nashaka gushimira umuntu wese amaze iminsi atwandikira vy'ukuri adushingira intara abantu badushingira intara bikadukora ko bikaturemesha ndibutse umuntu yigeze kutwandikira avuga ati ndafise uwo twubakanye afise tampo hamwe y'umusanga naje ndi mu melancholique hari gihe mbona hari intambara ariko ndashimira Imana yuko biciye muri zansanyuma zanye hari ibintu nza ndabona rero Imana ibahezagire cyane Imana ibahezagire gose Olivier yigeze kuvuga ati kuvyerekeye abavyeyi izinyigisho z'abavyeyi hari abantu benshi twabonye batwandika tutaye tuzi ko bakunda kuzikwikira cyangwa bazibakorako umuntu wese bivanye na saison n'ikirere n'umwanya arimo izi enseignement ziramukorako ntuzozumvire zose ngo ziguhezagire kwa kundi nyene c'est sûr qu'il y a des saisons uzobuzikeneye particulièrement Imana ibahezagire cyane shaka gushimira cyane ibigi n'abantu banadusengera bafata umwanya wo kudusengera baturemesha baturerura mu buryo bw'impemu rero nkuko twe twatanguye uheruka twe twavuze umuvyeyi w'umukorehike iri kumwe n'abana biwe twaravuze yuko umuntu ariko aravuga umukorehike bavuga ngo n'umwana mubi Jean turamushaja oya sinibaza ko ari kumushaja n'umuntu bene data afise impano zidasanzwe rero buryo umuntu afise impano zidasanzwe afise une grande responsabilité je nico gituma nibaza ko dufata umwanya wo kubivuga neza kubera iyo responsabilité afise iri ya parent bivanye n'impano Imana yamuhaye ni byiza yuko aba conscient kandi twabonye yuko iyo umuntu atitahuye kandi yadatahuye iyo tempérament ni l'un des tempéraments zishobora gukoza amadega menshi kuko bien que ari umuntu extraverti bene n'umumelancholique ari introverti sabantu babona abandi nk'umusanga n'umuflegmatique umusanga twaravuze ko ari umuntu ari mu muntu w'abantu kandi agaragaza ibishobisho vyiwe umuflegmatique n'umuntu adashaka gukomeretsa abantu kandi ashaka kubana neza n'abantu rero biramworohereza kubana n'abantu ariko umukorehike n'umumelancholique n'abantu bafise izo ngorane yuko ntibari tourner vers les gens rero au-delà yuko kutaba tourner vers les gens umukorehike afise impano zidasanzwe afise energie zidasanzwe afise ikintu Imana yamushize muri we kidasanzwe rero ico kidasanzwe kitabaye dirige convenablement kirakora amadega menshi rero nkuko twabivuze mvuze yuko umuvyeyi w'umukorehike ni nk'umuntu w'umukorehike wese ntafise iyi sensibilité émotionnelle ntafise iyi sensibilité yuko tahura ibigumbagumba by'abantu ni wa wundi abonye ikibazo avuga ati ikibazo tukizimize gutya dufate nibutse umugenzi aza kwimenya aba muri Suisse gize avuga ati je mbadije ngo impuzu ngo irambere ndakubwira nti no kandi mvuga no nkashobora nti oya urabihiwe ni babandi batazi kwambika l'information un peu aussi comme les mélancoliques rumva mu mélancolique nawe nyara yakikubwira ko umukorehike wakinakubwira utanakimubajije en général bisigura yuko ashaka gukomeretsa abasanga nabo kugira zo kujana hana kugira ngo birakubihiye baheneda arakujana par étape gusiga amavuta buhoro kugira ntihagire ikintu kigukomeretsa la même chose aussi pour le phlegmatique mu phlegmatique arashobora kubikubwira ahubwo ati du moment kumva ari sawa nta ngorane n'ugende vraiment rero iyo umukorehike atazi gusoma le langage des émotions le langage sentimental kubona icyo abandi bumva bahosanta kuko ari cassant en général abana barashobora kubihosanta nk'umuntu akomeretsa uri umumama ashobora guti uyu mumama atakigumbagumba afise no ari exagérer quand même ari umupapa hoho bice bija ko na yawe autorité paternelle naturelle isanzwe ihari n'umuntu baca banahunga aje baca basohoka yinjiye ni wa wundi bavuga ati bana banzo verifie ko utari en ordre kuko ico papa yatubwiye iki ico mama yatubwiye iki nikiba kitabaye kwa kundi on attend la colère c'est sûr ko za kudusembirako rero aho niho nimbaza n'umuvyeyi w'umukorehike iyo kwiga kuronka cette sensibilité agasaba Imana ko ntashobora kuvyigira ntibiri muri we naturellement nuko gusaba Imana uti Imana ndagusavye umpa amaso yo kubona ingene umwana abona kuko ce n'est pas évident yo kubona ingene umwana yiyumvamo kuko c'est pas évident bene même pour le mélancolique urinda gusenga on n'est pas porté vers les gens mwaramutse nanje mboneye akanyo kuko baramutsa nizere yuko meze neza ndagomba kuvuga ku kintu Nathalie ariko aravuga muri uyu mwanya kandi yanahereje ko mu isengesho yagize muri audio y'ubuheruka
ni ikintu gikomeye cyane usanga umuntu yarezwe n'umukorerike yama yibaza ati esike uyu muntu yarigeze ankunda reyelma urumva kumenga sinigeze ndamuhimbara na rimwe urumva na cyane cyane iyo mu bana biwe harimwo umwana w'umusange iyo mu bana biwe harimwo umusange cyangwa abasange bo birabafekita davantage kuko urumva yama ari wewe mu kintu cyo gushika ku ma objectif kandi ayo ma objectif ari mu mutwe wiwe kurusha kuba n'ama objectif yovuga ari concret hari concret ushobora kubona mugabo rimwe na rimwe harayo usanga ari inatteignable surtout par rapport ya niveau y'abana baba bariko kuko hari gihe usanga ama objectif yahaye umwana afite imyaka 6 ari yahaye ufite imyaka 10 rero rimwe na rimwe iyo utaronse iyo sagesse et surtout yingene ucommunique ico kintu Nathalie yari karavuga burya nasanze ingorane abantu de façon générale dufise ni problème ya communication ugiye kuraba nk'abagenzi hariyo abantu b'abagenzi bari bamaze imyaka 40 ari abagenzi cyangwa hari abantu bubatse ugasanga bamaze imyaka 40 cyangwa ugasanga n'abavyeyi n'abana bamaze imyaka 40 mugabo ugasanga umuvyeyi ntakivugana n'umwana umugabo ntakivugana n'umugore umugenzi ntakivugana n'umugenzi ukibaza uti none ibi ni biki byabashikiye ugasanga ugiye kuraba ingorane aho yoba yaraturutse cyangwa icyoba cyarayiteye ni ukuri ugasanga ni ikintu kiri ensinye ushobora kwicara hasi ugatwenga mugabo communication yabaye et après gestion y'iyo communication cyangwa kiproko ibandanya iza yongera kuri iyo communication mbi yabaye uca usanga ibara ryaguye nicyo gituma nagomba kuvuga ni ukuri twese peu importe temperament saba korerike gusa uyu munsi mu gatondo ndazindutse nsenga kiriyozuma ndiko ndavuga nti Imana Yakobo aravuga ati nimba hari umuntu abuze ubwenge ngo nabusabe Imana ni ukuri nasubiye kuvuga ngo Mana ndagusabye umpe ubwenge kimwe muri signification ya sagesse ni savoir comment appliquer la connaissance ni kumenya ingene ushobora gushira mu ngiro ivyo uzi hari igihe tuzi ibyiza turazi ingene tuvuga neza mugabo ugasanga isere intelligence ariko hakagera igihe washonye n'umuntu wari uzi ko wari ukwiriye kunuma mugabo ukavuga uti kubera iki ntanumye cyangwa kubera iki navuze kijya kintu ntacyo nahinduye nononye ibintu niyo sagesse dukeneye nk'ababyeyi twese kugira dushobore kumenya umwanya wo kuvuga n'uburyo bwo kuvuga narigeze kuba akarorero ni mu gitabo nigeze gusoma cy'umukozi w'Imana umwe ariko aravuga ingene na karorero yatanze avuga bya binyoni binini bita autruche yigeze kugenda ngo isiga amagi yayo iyasize ngo yabana hafi na elephant inzovu hama inzovu iravuga iti ariko iki kinyoni nta mutima kigira kirashobora gusiga amagi yacu urumva hama ikiragenda iravuga iti kweretse kuyabundikira ayo magi hava kanya reka genda yabundikira urumva cyari gifite intention nziza ariko uburyo cyabikoze kige kuyabundikira murumva icyabaye yaraturitse arameneka donc autruche novuga ya cyakinyoni nyina wazo yazisize umenga nta mutima uje rero yitwa ngo office umutima acagira plus de dégâts aronona kurusha wa wundi yitwa ko atamutima hari igihe tuba dufise urukundo hari igihe tuba turi bien motive mugabo ugasanga tugize plus de dégâts kurusha wa wundi yari atari bien intention nicyo gituma dukeneye bene data sagesse y'Imana bitwe turiko turabibabwira nuko iyo sagesse tuyuzuranye oya turakeneye ahubwo chaque jour sagesse y'Imana kumenya uko tuvuga kuko hari igihe ubwira umwana byo bihora bishikira ukabwira umwana ukabona navyumva ukaca ugerageza kumumanipira nukuri ukabikora ibinye ndaza kukugurira cyangwa iyakado wari wambwiye cyangwa ya surprise cyangwa ahantu ho kugenda uca ubibagira oblisa urumva ugasanga ni menace plus manipulation plus ariko nagomba kubabwira bajya abana Imana yaduhaye n'amacorde sensible Imana izi yonyene ahantu bashobora gukorwako n'uburyo bashobora gukorwako kuko ukumanipira cyangwa ukumenasa nivyo nawe uri kuramuha kandi iyo bivye urubuto rumwe ruza ari 10 ejo nawe nivyo azokugarukira
azoza kumanipira cyangwa azoza kumenasa urumva ibyo se hyper important nanjye ndiko ndabivuga numva ndiko ndajugumira kuko n'ibintu nanjye nkoresha kandi mvuga ni imana ntabara n'ukuri none akagahungu none akagakobwa utu dukobwa mbe ni gute nubashikana aho bashobora gukora iki kintu ntamanipiye ntagerageze guforosa mu kumenasa n'ibiki ariko nkabikora mu rukundo nkabikora avec fermeté bien sûr ariko bitemba biva mu rukundo surtout harimo ukuri harimo ubwenge bw'imana nicyo rero kiba gikenewe cyane nk'uko twatanguye kubyerekeye abakorerike icyo navuga cyo kindi ciza kamemazana kuko umbyumvise gutyo uhavugira ubwo uti none bashaka abakorerike barago non pas du tout turabye amaforce yabo n'abantu bashobora kuzana muri za temperament zose zitatu zisigaye zikurikira zindi ikintu ciza cyane n'umuntu k'umuflegmatique en tout cas comme introverti yigisha gusohoka de son introversion aramufasha akamutuma yiga gusohoka sivyo akashira bya byimviro vyiza bidasanzwe za mpana afise kuko nta muntu numwe atagira impano nta muntu umwe adafise un don particulier ca kintu kinyegejwe mu mutima wo mwana wo mu phlegmatique iyo muhemu yera yamuretse yamwigishije yamuhaye sagesse na intelligence nk'uko twadoje kubivuga n'umuntu ashobora kuba d'une efficacité redoutable mu bana biwe akabateza imbere mu buryo abantu botangara gute nk'uko navuze ku muflegmatique aramuha gusohora impano afise muri we akamwigisha kuronka cette confiance en soi umuflegmatique atigeragira kuko yama adependa n'abandi urumva arafasha na wamusanga kugira confiance en soi kuko ya confiance abanza kwibika mu bandi wose kuko twarabonye ko umusanga adependa émotionnellement des autres acamwigisha akamuhokada arumva ati banze wige kugira confiance en soi abandi nivyo bizogenda neza ni wa muntu rero puisqu'il est conscient de ses propres talents azokwigisha abana be kuronka kuba conscient de leurs propres talents birakenewe cyane ko umwana atahura icyo ashoboye comme ati wa bravo ça c'est très bien ni wa wundi urukundo mashana umukoce muzima vraiment asa akubereye umukoce ni extraordinaire kuko ni babandi naho bari dans d'autres équipes muri sport mu bindi muri administration muri entreprise ari hejuru abatwara bimeze neza oya bene dagushikana kuri kandi très loin il te pousse très loin ni wa wundi azosohora des entrepreneurs nés azobafasha wa mumelankolike yamari mu vyimviro vyafise de très bonnes idées azomwe imvore waho yumviriye tushe mu ngore njuti azomwigisha kumeta en action gushira habona impano zose ziri muri we ni wa wundi azokora akazi k'umuvyeyi ka data wo mwijuru qui fait ressortir le meilleur de nous de ce qu'il a placé mu buzima bwacu urumva umusanga nawe azomutabara kugira iki kuba rationnel kuba pragmatique azomubwira ati okay ivyigumbagumba ni kimwe mugabo kame mu buharageze yuko ureka gusa mu bigumbagumba cyane cyane kuri ico kintu c'umusanga murumva turiko turavuga umukorerike washaka na temperament yose turavuga ama point positif n'ama point négatif donc ku buryo ntiwumva uri complexe ngo kumbure temperament yanje nimbi cyangwa irageze oya umwe wese afise ubutunzi bumurimwo akagira novuga n'utuntu duhimanze tumwe ahimana igomba yuko ashika mu rundi rugezo donc ikintu ashobora gufasha iyo afise umwana w'umusange nuko amushikana ahantu agendeshwa n'ama conviction kurusha ahagendeshwa no kugomba kuryohera abantu ico rero kenshi nk'abana bakiri bato abari ahantu ugasanga ntari plus enclin ku kintu cyo guhagarara kuri conviction ziwe ariko agomba kuryohera abavyeyi kuko ndumvuga public cible yiwe ya mbere ninde n'abavyeyi mugabo ngaho iyo umuvyeyi w'umukorerike yamaze kubimenya akamara akamenya ingabire z'abasange akamenya n'amarimite yabo arashobora kumukoca akamufasha akamwereka ati muri ubu buzima igikuru no kugira conviction na cyane cyane uri umwana w'Imana no kugira conviction iki jambo ry'Imana rikubwira ico yaguhamagariye n'ingabire yaguhaye ntufate ingabire ngo uzikoreshe indwi zibiri hamba kuko abantu batakomye amashi ucuzihamba hamba wiruke mu bindi umukorerike aba ari efficace cyane kugira ngo yakompanye umwana wiwe ashobore gufasha uwo mukorerike umusange hamba ku muflegmatique mbega mutabara gute amutabara kuko umuflegmatique n'umuntu adakunda intambara
umukorerike nawe intambara nicyo zimwatira donc amadefi aramwatira kuvuga ngo baravuga kuvuga ngo baragira donc influence y'umukorerike ku muflegmatike iyo yamureze akamurera neza surtout amukomprena ntamuhutagize akamujyana buke buke uwo muflegmatike araba umuntu ari fort mu buryo budasanzwe kuko n'umuntu akereya amitiye facilement ni umuntu w'umupasifiste ntacyo abivamo ariko abo umupasifiste nuvuga ari ferme wa wundi avuga ati umve nibyo singomba gutemba mu bitemba byose hariyo ikintu cyitwa kompromis sinjamo ibintu byo kwivanga sinjamo kubera iki kuko umukorerike aba yaramwigishije rero iyo ataguye muri piyeje y'uko ugomba kumukura mu ngabire yiwe cyangwa muri tamperama yiwe aho icyo kintu aba akimenye paraporo y'umumelankorike natari nk'uko yari avuze aramufasha akamukura kuba mu ndoto gusa kuba mu byiyumviro ikindi nacyo twarabonye nk'abamelankorike ni abantu bakunda guprokrastina doga ikintu agishira ejo azogishira ejo ariko umukorerike ni nawe tutwite ubu nyine ubu aka kanya tubikore aka niko kanya ko kubaho aka kanya niko kanya ko kubirangura niko kanya ko kubishikako ibyejo bizojya abejo ni ukuvuga aramucarenjinga mugabo naho nyine atamuhutagije kuko iyo agomba kumujyana ku nguvu aca yiyugara akaca ajyana ikizombi ni ukuvuga atwara ikintu umenga kiri ngaho mu mubiri ariko umutima atarihuri urumva nicyo gituma rero nuvuga ngaha umukorerike muri aba babyeyi bose petetre hamwe n'umusange n'abakoci beza n'abakoci beza bashobora gutuma na ba bandi bari introverti donc abaflegmatike n'abamelankorike bashobora kuba motive bashobora kuba koce ku buryo bashobora kuva novuga muri taniyeri yabo bakava aho bari binyegeje maze bagaserura iby'imana yabahaye n'iby'imana yabashizemo twarabonye yuko n'umu entrepreneur ni umuntu yavutse arazi ku entrepreneur kandi arayo batamperama yose bose barafise tala imana yazibahaye rero kwa entrepreneur no kugira iki ni ugufata ikintu cyari mu isi itaboneka kikajya mu isi iboneka ariko ntibiherera kukizana mu isi iboneka ni ukuca utuma abantu baza bakakibona bakagishima maze bakagikoresha mu buzima bwabo rero umukorerike arafasha ayo matamperama yandi yose washaka n'umusange ko ari abakoci ari abantu bamotiva maze abo bantu bagafata amatara yabo akava mu isi itaboneka akajya mu isi iboneka ari plus structuré le colérique afite l'avantage kumusanga kuba extrêmement structuré et très organisé cyane ibyo rero bica bimufasha ugasanga ariko aratanga nuvuga amakonseye ari pratique afadika ibintu byumvikana bifadika afise ahamukura ni ukuvuga abakorerike n'imigisha idasanzwe n'imigisha idasanzwe iyo bamenya amarimite yabo bakamenya ingabire zabo esutu bakamenya kudiserana abandi no kumenya amarimite yabo imana ishimwe rero twagomba kurangiriza ngaha tuzobandanya muri audio ikurikira ariko turagomba kubatumirira mutubwire icyo muvyiyumvirako mutwandikire naho yoba ari ijambo rimwe naho yoba ari audio y'umunota umwe cyangwa amasegonda 10 mutubwire icyo muvyibaza ko mutubwire experience zanyu uko mubiviva bizotwarisha rwose muri ibi biganiro nukuri imana ibahezagire mugire umunsi mwiza abandi nabo mugire ijoro ryiza turabakunda cyane amen.